Imbere yuko ntangura reka nkubaze, uriteguye kubaho mu buzima wumva buguhimbaye? Ndakomeje, vyumvireko. Mu vy'ukuri uriteguye kuvyuka buri gitondo ufise umuriro, uri full charge, ufise icizere cy'uko ugiye kuba uwa mbere atari imbere y'abandi gusa, uwa mbere aruta wewe wejo hahise. Kubera ko nyimba witeguye, hano mfise ibintu bitatu ukeneye kwibwira buri mu gitondo uvyutse kugira ngo umenyereze ubwenge bwawe, ugaburire umushaha wawe. Ibi bintu bizogukomeza, bitume uguma uri focused kandi bitume umenya uwuriwe. Icambere, nduwa mbere, ukusi ukwiyemera, ukunu kwizera. Kwizera ko waremewe ikintu ciza kandi kinini. Buri munsi uvyutse usabwa kwibwira nduwa mbere. Kubera ko utavyizeye, ni gute witeza abandi kuvyizera? Ibi ntibisobanuye kugaya abandi, gusa kwimenya ukamenya ko nawe udasanzwe. Kuko nyizera, isi izogerageza kukubwira ko udashoboye. Gusa iyo uzi ko uri uwa mbere kuvyo ukora, nta makenga uzogira, nta bwoba. Uca uhagarika kumviriza ivyo abantu bavuga ko wewe uriwe. Utambuka ushikamye, uzi neza aho barizwa. Buri ntambwe utera iba ifise intumbero. Nta soni ugira kubigeragezo, urabifata kubera ko uzi kufise ibisabwa. Kuba uwa mbere ntibisobanura kuba uwa mbere kuruta abandi, kandi iyo uvyizeye ibikorwa vyawe bizovyerekana. Kuroranirwa bitangurira mu mutwe. Komeza uko kwizera, hama urabe ingene imiryango yuguruka. Kabiri, ndashoboye. Abantu benshi babayeho biyumvira ko badashoboye. Reka nkubwereke, urashoboye gukora ikintu cyarico cyose wiyumviye. Nyimba wo ciyumvira, urashobora no kugikora. Ikintu kiguhagarika gusa ni wewe ubwawe. Wibwiye buri munsi ko ushoboye gukora ikintu cyarico cyose, uba wuguruye imiryango ku bintu bishoboka. Ntuzurindire uruhusha canke ngo usabe uruhusha rwo gukwirikira inzozi zawe. Urashobora gukora icarico cyose, nturindire umwanya mwiza, amahigwe meza canke support nziza. Nukubikora ugakora amahigwe yawe. Ivyo ushobora ntibigira aho bigarukira, be limitless. Gusa byose bihera mu kwizera. Abaroraniwe bose barahuye n'ubwoba no gukekeranya, mugabo ntivyabahagaritse. Barakoze kabure naho hariho ubwoba. Buri gihe wibwiye ko ushoboye, uba uriko uregereza ku nzozi zawe. Urupfunguruzo no kugumiza buri munsi ukomeza imbere. Kuramwa amajambo nka sinshoboye mu mvugo yawe, hama uyasubirize n'ibikorwa n'amajambo ari positive kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ndashoboye ubivuze inshuro nyinshi, uzovyizera kandi uvyizeye uzobishikako. Gatatu, kazoza kanje ni keza. Igitangaje nuko abantu benshi babayeho mu mwijima mu gihe kazoza kawo karabagirana nka diyama. Buri gitondo wibwire kazoza kanje ni keza. Jewe sinitayeho ivyakubaye kwejo, sinitayeho nyimba umerewe nabi ubu nyene. Usabwa kudacika intege, kubera ko kazoza kawe mugenzi kararabagirana kurusha uko bikeka wewe. Gusa usabwa kubivuga kandi ukavyizera. Ibikunaniza uriko urahura navyo biriko biragutegurira stage y'ibintu vyiza ejo. Gutsindwa kwawe n'amasomo sugutsindwa. Buri gihe wumva umengo wobivamwo, ibuka kazoza kawe karacakurindiriye kuzuye inguvu n'ukuroranirwa. Ntuze ukora ikosa ryo kwicira urubanza bivanye naho uri, gusa uze ugwicire bivanye niyo uri kuraja. Kandi iyo uri kuraja huzuye umuco n'amahigwe meza, kandi kure y'ibicu izuba riracaka. Ihangane kandi umane ivyizigiro. Ndizera neza ibi bintu bitatu ndagushikirije. Gerageza uzura vyibwira buri munsi mu gitondo niyo ugiye kuryama, kandi uvyizere, kuko ndizera neza 100% nta muntu numwe azobikubwira. Usabwa kubyibwira kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, kandi izo nguvu ni uzifise. You have the responsibility to change your life.